Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo irimo guhindura isura. Ibintu birimo kurushaho kudogera mu buseruko bwa Kongo, ndetse hari ibyago ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwadukira akarere k'ibiyaga binini. Abasirikare ba Kongo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko bwana Jean Pierre Bemba wahoze ari ministre w'ingabo muri Kongo yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akavuga yuko agiye gutegura urugamba rukomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Bwana Jean Pierre Bemba yamanukanye n'abakomando b'igihugu cya Kongo bageze ku 3,000. Amakuru rero akemeza yuko bamaze kugera i Bujumbura, kandi ngo biteguye gutangiza urugamba rwo gukubita M23, ndetse yemwe baravuga yuko ngo biteguye no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo gifasha M23. Bwana Jean Pierre Bemba ubungubu ni ministre w'ubwikorezi muri Kongo, yahoze ari inyeshyamba ndetse yegeze no kuba ministre w'ingabo ku butegetsi bwa Kisekedi. Amakuru rero akemeza yuko ari we ugiye kurongora iyi mirwano, ndetse ngo akaba arimo gutegura neza urugamba rwo gutsinda M23. Ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko indege 3 z'igisirikare cya FARDC zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, indege 3 z'indwanyi z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege zavuye muri Kongo ziza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko izi ndege ngo zije gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakomando ba FARDC bari mu gihugu cy'u Burundi gutangiza ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubungubu abarwanyi ba M23 barimo gukataza bigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata teritwari ya Mwenga, ndetse amakuru aremeza neza ko barimo gusatira agace ka Minembwe. Bwana Jean Pierre Bemba wegeze kuba inyeshyamba muri Kongo, ubungubu akaba ari ministre w'ubwikorezi muri Kongo, niwe wageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse arimo kwigamba yuko agiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce twose yamaze kwigarurira. Bwana Jean Pierre Bemba yazanye n'abakomando babandi ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bahambaye, babandi biyita ibihunyira ndetse n'abiyita za Kagoma, bose bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abakomando 3,000 kandi bafite intwaro zikomeye nibo ngo biteguye gutangiza ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu bice byose byegereye umupaka wa Kongo n'u Burundi. Bano bakomando kandi ngo biteguye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo no gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma vuba na bwangu. Mu minsi ishize Perezida Kisekedi yabwiye abaministre ndetse amenyesha abaturage ba Kongo ko ibintu byose byamaze gutungana, ko bamaze gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Igihe rero ngo kirageze M23 bayicaneho umuriro. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abakomando b'igisirikare cya Kongo ngo barimo kwitegura gukorana n'abakomando bavuye muri Afurika y'Epfo.
Bano basirikare bavuye muri Afurika y'Epfo bamaze iminsi bari mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ngo bagiye gufatanya n'ibihunyira ndetse na za kagoma zavuye muri Kongo. Abangaba ni babakomando kabuhariwe baronse imyimenyerezo ikomeye maze ngo batangize ibitero bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko bwana Jean Pierre Bemba yasesekaye mu gihugu cy'u Burundi. Jean Pierre Bemba yaraye abonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko Jean Pierre Bemba yahuye na General Neva mu masaha y'ijoro kuri rigenekerezo rya 4 rishyira igenekerezo rya 5. Bwana Jean Pierre Bemba kandi yahuye na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Bwana Jean Pierre Bemba yahuye n'abategetsi bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi ngo bari barimo kurabira hamwe ingene bagomba gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23 ndetse no kwisubiza ibice byose izi nyeshyamba zirimo kugenzura. Mu yandi makuru kandi arimo kuvugwa kandi yamaze kumenyekana nuko bwana Jean Pierre Bemba yazanye za briefcase zuzuye amadolari y'amanyamerika. Amakuru yizewe aremeza ko bwana Jean Pierre Bemba yazanye amakese yuzuyemo amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Biravugwa yuko miliyoni zigeze kuri 5 z'amadolari y'amanyamerika bwana Jean Pierre Bemba yaje ayatwaye mu ndege ngo yayazaniye ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bavugurure amasezerano y'imikoranire. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye yuko ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa n'igisirikare cya FARDC mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kizakoreshwa n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo mu kugaba ibitero ku banzi ba Kongo. Ababanzi ba Kongo rero ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ari M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko ari cyo gifasha zino nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye ko ikibuga cy'indege ndetse n'ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse ngo no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Abihweza ivya politike barabona ko ibintu bigiye kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Abihweza ivya politike barabona ko intambara irimo kototera akarere. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Uburundi na Kongo barimo gutegura intambara ndetse ko bakomeje imigambi yabo yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Interahamwe za FDLR zavuye muri Kongo ubu ngubu ziri mu Burundi zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye. Interahamwe ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Interahamwe zirimo gukorana n'imbonerakure. Interahamwe zirimo guhabwa ibirwanisho bikomeye cyane ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwazemereye ko zizakoresha ubutaka bw'u Burundi mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kisekedi nabwo bumaze iminsi burimo gufasha FDLR. Izi nterahamwe zahawe ibikoresho bikomeye ndetse imigambi ya Kisekedi ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwabahaye gasopo inshuro nyinshi ndetse u Rwanda rwavuze ko ruhangayikishijwe n'umutekano warwo. U Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi ndetse u Rwanda ruvuga ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano warwo azahura n'ibyago bikomeye cyane, ngo azahura n'akaga kandi azabona isomo rikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukorana na FARDC ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwongeye kwakira indege z'intambara. Ni mu gihe abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Mu ikete rikomeye cyane abarwanyi ba General Makenga bandikiye ubutegetsi bwa Gitega batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi gikomeje kurasa muri Kongo. Abarwanyi ba M23 bibukije ubutegetsi bwa Gitega ko igihugu cya Kongo atari itongo ry'Abarundi.
ngo ntabwo rero igihugu cy'u Burundi cyemerewe kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba M23 nabo ngo barafata izindi ngamba zikomeye. Hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se ikarasa mu mujyi wa Bujumbura. Ubwoba rero bukomeje kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye imisozi ya Uvira iteganye neza n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira iri hejuru cyane ku buryo abarwanyi ba M23 barimo kureba neza igisagara cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira ihanamiye neza umujyi wa Bujumbura. Ni ibintu byoroheye cyane abarwanyi ba M23 guhagarara mu misozi ya Uvira maze bakarasa i Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega rero babuburiye babubwira yuko bugomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse no gukomeza kurasa M23 muri Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaze gusaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga binini yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira n'abarwanyi ba M23. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga yuko ibiganiro bya politike ariyo nzira yonyine yo gukemura amakimbirane ari mu buseruko bwa Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ariko urarengera ukongera gusaba igihugu cy'u Rwanda kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko ufite amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ugasaba yuko abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo vuba na bwangu. Ibingibi kandi ni nabyo bivugwa n'ibihugu by'Uburayi. Ibihugu nk'Ubudage, ibihugu nk'Ububirigi, ibihugu nk'Ubwongereza bimaze gufatira u Rwanda ibihano bivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko bafasha M23. Ibi byanasubiwemo n'igihugu cya Canada ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigasaba yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo. Imirwano rero ikomeje kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bongeye gutanga gasopo kuri General Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamaze kumenyesha ubutegetsi bwa Gitega ko nibukomeza kubarasaho baza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ikete rikomeye cyane ryanditswe n'abarwanyi ba M23 barirungikiye ubutegetsi bwa Gitega. Muri rino kete harimo amagambo ateye ubwoba. Abarwanyi ba M23 baratanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Abarwanyi ba M23 baraburira General Neva n'igisirikare cy'u Burundi ko nibibeshya bakongera kubarasaho ku butaka bwa Kongo, igisirikare cy'u Burundi kiraza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe iby'iri kete abarwanyi ba M23 bamaze kurungikira ubutegetsi bwa Gitega barimo gutanga gasopo ikomeye cyane. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwabuze ayo bucira n'ayo bumira. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buravuga ko Perezida Joseph Kabila wigeze kurongora igihugu cya Kongo nawe ngo afatanije n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga ko Joseph Kabila ari we arimo gufasha inyeshyamba za M23. Joseph Kabila nawe yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora amakosa akomeye. Joseph Kabila yavuze ko intambara idashobora gukemura ibibazo bya Kongo, ariko ngo abategetsi ba Kongo ntabwo bashaka kumva. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi burimo kwikanga ko Joseph Kabila yaba ari mu migambi yo gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Muri aya makuru yacu rero ibi nabyo turaza kubigarukako. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika yaragenewe intambara muri Kongo yaburiwe irengero.
Amakuru aravuga yuko miliyoni zirenga 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero, bigakekwa ko minisitiri w'ingabo ndetse n'abajenerali muri Kongo bayashyize mu mifuko yabo. Amakuru arimo kutugeraho avuye Kinshasa aremeza ko mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka miliyoni zirenga 80 z'amadolari y'amanyamerika zari zigenewe gufasha igisirikare cya Kongo zaburiwe irengero. Amakuru akemeza rero ko abari bajejwe igisirikare aribo bayashyize mu mifuko yabo. Abasirikare ba Kongo bakomeje kuboroga irya nino bavuga yuko bamerewe nabi cyane, ndetse n'amafaranga yabo y'agahimbaza musyi cyangwa se agashirikabute batarimo kuyaronka. Biravugwa mu gihe rero amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika arimo kuburirwa irengero, bikavugwa yuko minisitiri w'ingabo ndetse n'abajenerali barongoye igisirikare aribo barimo kunyegeza aya mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Reba munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Ntujye kure rero, mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kuri rino genekerezo rya 5 ukwezi kwa 3. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bamaze gutanga gasopo ku butegetsi bwa Gitega. Abarwanyi ba M23 bamaze kwandika ikete rikomeye cyane barungikiye General Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Muri rino kete rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23 baratanga gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barabwira General Neva ko agomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse no gukomeza kubarasaho akoresheje ubutaka bw'u Burundi. Abarwanyi ba M23 kandi baributsa General Neva ko igihugu cya Kongo atari itongo ry'igihugu cy'u Burundi, bityo ko ntacyo agomba kubaza igihugu cya Kongo, ko ibibazo bya Kongo bigomba gukemurwa n'abakongomani. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu arimo kurasa muri Kongo ahagaze mu Burundi. Ngo nakomeza kuzana gasomborotso biraza gutera ibibazo bikomeye cyane, ndetse bano barwanyi nabo bashobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura. Amwe mu magambo agize irikete arakomeye cyane. Abarwanyi ba M23 baragira bati: nimwongera kuturasaho natwe turaza kwihorera kandi turarasa Bujumbura. Kandi umenye yuko ubutaka bwa Kongo atari itongo ry'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo akomeye cyane abarwanyi ba General Makenga bandikiye General Evariste Ndayishimiye bamuha gasopo kandi bamubwira yuko atagomba gukomeza kurasa mu gihugu cya Kongo. Muri rino kete ry'abarwanyi ba M23 barabwira ubutegetsi bwa Gitega ko bugomba kurekeraho ibikorwa byo gufasha FARDC, indege z'igisirikare cya Kongo zigahagurukira i Bujumbura maze bakarasa ku barwanyi ba General Makenga. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba M23 baraza kubihagarika vuba na bwangu. Muri rino kete biragaragara yuko abarwanyi ba General Makenga barakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwatangiye guhinda umushyitsi. Hari ubwoba bwinshi ko M23 yarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse abarwanyi ba General Makenga bamaze kugera mu misozi ya Uvira, aho neza bitegeye igisagara cya Bujumbura. Abarwanyi ba General Makenga rero batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi nyuma y'aho ku munsi w'ejo ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byarashe ku barwanyi ba M23 muri Kongo, ndetse indege za FARDC n'indege z'u Burundi zikaba zarahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze bakarasa ku barwanyi ba M23.
Abasirikare b'u Burundi kandi bakomeje kwita kuri Songoye muri Kongo, aho M23 ikomeje kubafata amatekwa. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse mu mujyi wa Uvira, abasirikare b'u Burundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi barenga 1000 bamaze kumanika amaboko yabo bemera kwishikana muri M23. Bano basirikare barimo gusaba yuko M23 yafungura inzira zerekeza mu Burundi maze bakisubirira mu gihugu cyabo. Umujyi wa Uvira wamaze kugotwa n'abarwanyi ba General Makenga. Abarundi rero babuze ayo bacira nayo bamira kuko M23 yamaze kubagota. Ibice byose bihuza Kongo n'u Burundi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ngo ni ibyago bikomeye cyane rero ku butegetsi bwa Gitega, ndetse mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwakomeza kurasa M23, abihweza ibya politike baravuga ko zino nyeshyamba nazo zishobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura. Kuva iyi ntambara yatangira nibwo bwa mbere abarwanyi ba M23 bahaye gasopo ubutegetsi bw'u Burundi. Mu ikete rikomeye cyane ryashyizwe ko umukono na bwana Colonel Nanga, baratanga gasopo ku butegetsi bwa Gitega, ndetse bakavuga yuko ubu butegetsi bwa Gitega rwose butagomba kwivanga mu bibazo by'abakongomani, ndetse ko abakongomani bari ku butaka bwabo, mu gihe u Burundi rero bwaba bukomeje kubarasaho ngo biraza gufatwa nk'igikorwa cy'ubushotoranyi kandi ntago baza kubyihanganira. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu ntwaro ya CNDD-FDD aravuga ko ubwoba ari bwose nyuma yaho M23 itanze gasopo ku butegetsi bwa Gitega. Ubwoba ni bwose. General Neva ngo arimo guhinda umushyitsi, ndetse arabibona neza ko igisagara cya Bujumbura gishobora koherezwaho urufaya rw'amabombe. Mu yandi makuru akomeye cyane nk'uko nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo kwikoma Joseph Kabila wigeze kurongora iki gihugu cya Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buravuga ko Joseph Kabila arimo gukora ibishoboka byose agafasha abarwanyi ba M23. Tshisekedi aherutse kuvuga yuko Joseph Kabila ari we winyegeje inyuma y'imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Joseph Kabila rero nawe yavuye mu gacerere maze anebagura cyane inyifato y'abategetsi ba Kongo, avuga yuko intambara rwose idashobora gukemura ibibazo muri Kongo. Joseph Kabila yavuze ko abategetsi ba Kongo barimo gukora amakosa akomeye. Ibiganiro bya politike ngo nibyo byari bikwiye kubaho maze intambara zikarangira mu buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko ntago bukozwa ibyo kuganira na M23, ahubwo ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko Joseph Kabila ari umugambanyi, ndetse Kongo ari mu bantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye muri Kongo baba barimo gukorana na Joseph Kabila, ndetse ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bushobora gutembagazwa. Ayandi makuru kandi akemeza neza ko Tshisekedi ngo yaba rwose yaramaze gusaba ubuhungiro mu gihugu cya Angola, ndetse amakuru akavuga yuko Tshisekedi arimo gusahura umutungo wa Kongo yerekeza i Buruseli mu Bubiligi, aho afite umutungo mwinshi cyane. Amakuru akemeza ko Tshisekedi ubutegetsi bwiwe bwaba burimo kugera mu marembera, ndetse akaba arimo gusahura umutungo wa nyuma muri Kongo. Amakuru ava Kinshasa yemeza ko Tshisekedi arimo kubibona ko intwaro yiwe igeramiwe cyane, ndetse agashinja Joseph Kabila gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Bivugwa yuko benshi mu basirikare ba Kongo bayoboka cyane Joseph Kabila, ndetse Tshisekedi akaba afite ubwoba yuko ashobora gutembagazwa. Hari amakuru avuga yuko yagiye muri Angola maze bakamwemerera yuko bashobora kumuha ubuhungiro. Ayandi makuru akemeza yuko Tshisekedi arimo gusahura amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika ayerekeza mu Bubiligi, ahubwo bivugwa yuko ashobora gusubira kuba mu gihe yaba avuye ku butegetsi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika yaragenewe gutegura intambara mu buseruko bwa Kongo yaburiwe irengero. Miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero.
ni amafaranga yabuze mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri. Amakuru akemeza yuko abari barongoye igisirikare ndetse na minisitiri w'ingabo aribo baba barikubiye aya mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Amakuru aremeza neza ko aya mafaranga yagombaga gufasha abasirikare bari ku rugamba, yagombaga kubagurira ibipfungurwa ndetse n'ibindi bikoresho bya nkenerwa bya minsi yose ku rugamba, ariko aya mafaranga yaburiwe irengero. Miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero, ndetse bikavugwa yuko igisirikare cya Kongo na minisitiri w'ingabo aribo bayashyize mu mifuko yabo. Ibingibi rero ngo bikagaragaza yuko urugamba FARDC irimo kurwana rwose idashobora kurutsinda, mu gihe abajenerali ndetse n'abarongoye minisiteri y'ingabo barimo kunyereza amafaranga agenewe urugamba. Amakuru arimo kuvugwa cyane i Kinshasa aremeza neza ko minisitiri w'ingabo yashyizemo ukuboko kwiwe ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ngo baba barafatanije mu kunyereza aya mafaranga. Abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batangiye kumanika amaboko, barimo kwishikiriza inyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira barimo guhura n'ibyago bikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zamaze kugota igisagara cya Uvira cyose. Abasirikare b'u Burundi barimo kumanika amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare baba 1000 bamaze kumanika amaboko bakajya muri M23. Abarundi barimo gutakambira M23 bayisaba ko yafungura inzira zisubira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gusaba izi nyeshyamba za General Makenga ko zafungura umuhanda uva mu mujyi wa Uvira ukanyura muri Kavimvira bagakomeza berekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhanda urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nta nzira n'imwe abasirikare b'u Burundi basigaranye yo kuba yabavana mu mujyi wa Uvira ngo basubire mu Burundi. Inzira yonyine ni ikiyaga cya Tanganyika, kandi nta bwato bwa gisirikare bushobora kuvana abasirikare b'u Burundi muri kariya gace buri mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abazalendo bari mu mujyi wa Uvira bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aravuga ko hari n'abasirikare b'u Burundi bakurikiye FARDC ndetse n'abazalendo bagahungira mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare barenga 10,000 bari mu mujyi wa Uvira. Abasirikare 1000 ba FARDC biravugwa yuko aribo bavuye muri uriya mujyi, ndetse bakajyana n'abazalendo barenga 3,000 bari mu mujyi wa Uvira. Amakuru kandi aravuga yuko intwaro abasirikare b'u Burundi bari bafite abazalendo bagiye bazibambura, ndetse n'abasirikare ba Kongo bakazimanukana mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abarundi bari muri Uvira baravuga yuko nta ntwaro nyinshi bafite, ndetse ko badashobora guhangana n'abarwanyi ba M23. Bigaragara yuko bamaze kugota uyu mujyi wa Uvira. Amakuru yamaze kumenyekana nuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye kumanika amaboko yabo rwose, bakaba barimo gutakambira M23 ngo ifungure inzira bisubirire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko abasirikare barenga 1000 b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumanika amaboko ndetse bakarambika hasi intwaro zabo, bakemerera M23 ko badashobora gukomeza kurwana. Icyo barimo gusaba nuko abarwanyi ba General Makenga bafungura umuhanda wa Kavimvira werekeza mu Gatumba, maze bakajabuka urubibe bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gucakira ibindi bice bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe teritwari ya Mwenga, amakuru aravuga yuko M23 iri ku muvuduko yerekeza mu gace ka Minembwe.
Amakuru aravuga yuko imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 irimo kugaragara yerekeza mu gace ka Minembwe muri teritwari za Fizi. Amakuru aravuga ko ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abamayimayi bikomeje kwibasira abanyamurenge. Imihana myinshi irimo gutwikwa, inka nyinshi z'abanyamurenge zirimo gushimutwa n'abasirikare ba FARDC n'abamayimayi. Amakuru rero aremeza ko intare za Sarambwe ziri mu nzira zerekeza Iminembwe, aho zigiye gufatanya na Twirwaneho maze bagatabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hashize iminsi igera kuri 5 ubwicanyi bukomeye cyane burimo kwibasira abanyamurenge muri teritwari ya Fizi. Amakuru aravuga yuko imihana myinshi bayituriye, inka zirenga 3,000 zarashimuswe, abigeme n'abapfasoni barakubaguwe. Ibingibi rero ni ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'igisirikare cya FARDC, ndetse amakuru akemeza yuko Kisekedi yategetse abamayimayi na FARDC gukorera jenoside abanyamurenge. M23 nayo iravuga ko itagomba kubyihanganira, ndetse amakuru aremeza ko bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza Iminembwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gufata imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, imisozi yose ikikije igisagara cya Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu birimo gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ndetse n'abari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira ubungubu irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi muri teritwari ya Uvira. Amakuru akemeza yuko chaîne de montagne zo muri kariya gace zose zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Burundi ko abarwanyi ba General Makenga bashobora kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura bibereye muri iriya misozi ya Uvira. Ibi nabyo rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo notification zizajya zikugeraho umwanya ku mwanya. Mu kanya gato cyane rero aya makuru yose maze kubabwira mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido, ntimujye kure. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3 umwaka w'2025. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batangiye kumanika amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 5 amakuru yizewe aremeza ko abasirikare barenga 1000 b'igihugu cy'u Burundi bamaze kumanika amaboko yabo ndetse bakarambika hasi intwaro zabo bakishikana mu nyeshyamba za General Makenga. Ni nyuma yaho abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare benshi ba General Makenga bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi rero barabona ko ari ibyago bikomeye cyane ndetse ngo ntabwo bashobora gukomeza kurwanira muri uyu mujyi. Ku munsi w'ejo habaye ugukozanya ko gukomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahanganye n'inyeshyamba za M23. Amakuru akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bitaye kuri songoye kuko ababarirwa mu majana ngo baba baracakiwe matekwa. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barimo kugaragara ku bwinshi mu mujyi wa Uvira. Gusa hari ibice bimwe na bimwe bikirimo kugaragaramo abasirikare benshi cyane b'u Burundi.
Amakuru akemeza yuko aba barundi nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Bamwe barimo kwibaza uko bagiye guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika, ariko bakabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Abarundi rero basigaranye inzira imwe yonyine yo gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, nuko banyura mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru kandi akemeza ko nta bwato bushobora kubavana muri Uvira ngo bubanyuze muri Tanganyika basubire mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo ntabwo bishoboka kubera ko nta bwato bwatwara bano basirikare. Amakuru rero akemeza yuko abarundi barimo gutakambira M23 kugira ngo ifungure umuhanda wa Kavimvira maze banyure mu Gatumba berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko badashobora gukomeza kurwana muri Uvira. Ubu ngubu barimo gutakamba basaba General Makenga ko rwose yabagirira ikigongwe akemera akabareka bakisubirira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo umuhanda uva muri Uvira ukanyura muri Kavimvira werekeza muri Gatumba urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 rero inzira yerekeza mu Burundi bamaze kuyifunga. Hari amakuru avuga yuko M23 yaba irimo kumvikana na kino gisirikare cy'u Burundi ku buryo ngo bashobora gufungura uyu muhanda maze abasirikare b'u Burundi bakabona koridoru yo kunyuramo bahunga bava muri Uvira bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ibintu bikomeye cyane bamaze kugoterwa mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aravuga ko intwaro bafite zidahagije ngo ntabwo bakwita kuri songoye barwana na M23. Hari amakuru avuga yuko abazarendo ndetse na FARDC bibye intwaro z'igisirikare cy'u Burundi maze bakazihungana berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abazarendo ngo bafashe intwaro z'abasirikare b'u Burundi. Mu minsi ishize abazarendo bakozanije ko n'igisirikare cy'u Burundi mu gace ka Uvira, ndetse amakuru akemeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 30 baguye muri iyi mirwano aho bashamiranye n'abazarendo. Abasirikare ba FARDC nabo baguye mu mirwano yabashyamiranyije n'abazarendo muri Uvira, ndetse hari umusirikare wa Kongo ufite ipeta rya koloneli basanze mu mihanda ya Uvira yishwe n'abazarendo. Amakuru yizewe arimo kutugera ko muri kano kanya rero aremeza ko abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ubu ngubu bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abasirikare b'u Burundi bamaze kugotwa, benshi bamaze kumanika amaboko, ariko hari abandi bagifite intwaro zabo babuze ayo bacira n'ayo bamira, barimo guhitamo kukwerekeza muri Karemi bakajya muri Tanganyika, abandi nabo bakavuga yuko cyaba ari igitekerezo kibi. Biravugwa rero ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kumvikana n'abarwanyi ba General Makenga, maze General Makenga agafungura koridoru, agafungura umuhanda unyura muri Kavimvira, bano basirikare b'u Burundi bagasubira mu gihugu cyabo. Ni ikimwaro gikomeye ndetse ni no gutsindwa guhambaye ku basirikare b'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyari cyohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi mu mujyi wa Uvira kugira ngo bajye kurwanya M23. Gusa biragaragara yuko bimaze kubata w'amazi, ndetse ko inyeshyamba za M23 zamaze kubagota. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira. Chaine de montagne zose zahariya muri Uvira zamaze gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ibitwaro byabo biremereye bamaze kubishinga ku misozi miremire ya Uvira. Ni ibintu birimo gutera ubwoba cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru akavuga yuko abarundi bafite ubwoba ko M23 yabigiye kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse umujyi wa Bujumbura hari ubwoba ko ushobora kuraswaho n'abano barwanyi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yamaze guteguza igisirikare, ndetse abasirikare baryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, baravuga ko biteguye guhangana n'ibitero by'abarwanyi ba M23.
Kuba rero abarwanyi ba General Makenga barimo kugenzura imisozi miremire ya Uvira ni ikintu gikomeye cyane ndetse ni n'intsinzi ikomeye. Ubu ngubu bisiguye yuko umujyi wa Uvira barimo kuwugenzura ndetse ko nta musirikare wakongera kuva i Burundi yinjira muri Kongo ashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo kandi abarwanyi ba M23 barimo kwerekeza muri Minembwe. Abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kwerekeza iminembwe. Hari amakuru avuga yuko M23 igiye gutabara abanyamurenge. Abanyamurenge barimo kwicwa n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse hashize iminsi igisirikare cya FARDC n'abamayimayi barimo gukorera ubwicanyi abanyamurenge. Amakuru rero akemeza yuko General Makenga yamaze gutanga amategeko ku basore biwe akababwira yuko bagomba kugira vuba na bwangu bakajya gutabara mu gace ka Minembwe. Amakuru aremeza yuko bari ku muvuduko barimo kwerekeza iminembwe kandi ko bamaramaje rwose ko bagomba kurengera abanyamurenge. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho nuko abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa ku kirwa cya Ijwi barimo gutakambira ubutegetsi bwa Gitega ngo bwumvikane n'abarwanyi ba M23 maze bano basirikare babe barekurwa basubire mu Burundi. Hari abasirikare b'u Burundi barenga 300 bafatiwe ku kirwa cya Ijwi mu kiyaga cya Kivu. Abandi basirikare b'u Burundi barenga 500 barapfuye ubwo bari barimo kurwana na M23 maze bagwa mu kiyaga cya Kivu. Amakuru rero aremeza ko M23 yafashe matekwa abasirikare barenga 300 b'u Burundi ku kirwa cya Ijwi. Ikirwa cya Ijwi nicyo kirwa kinini cyane kiri mu kiyaga cya Kivu. Amakuru yizewe yemeza neza ko M23 irimo kukigenzura kandi ko yagifatiyeho za matekwa nyinshi cyane z'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yemeza ko abasirikare bafashwe bagera kuri 300. Ubutegetsi bwa Gitega rero bwanze kuganira na M23 kugira ngo irekure bano basirikare. Bano basirikare barimo gutabaza ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo rwose baganire na M23 maze bumvikane barekurwe basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Igihugu gishyashya kirimo kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Repubulika ya Kivu irimo kuvuka muri Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo kabiri rwose. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ubutaka bwose bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bugomba gufatwa nk'ubutaka bw'abanyamahanga. Ibicuruzwa byose biva mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gusoreshwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Abigwazi vya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko iyi ngiyi ari intambwe ya mbere iganisha ku kuba abarwanyi ba M23 bashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo ko ari ibice by'abanyamahanga kandi ko ibicuruzwa byose bivuye muri kariya gace bigomba gusorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Abarwanyi ba M23 rero nabo niko bagomba kubigenza. Ibicuruzwa bivuye mu bindi bice bya Kongo biza mu burasirazuba bwa Kongo nabyo bigomba gusorera abarwanyi ba M23. Abigwazi vya politike baravuga ko iyi ngiyi ari intambwe ya mbere iganisha ku kuba aba barwanyi ba General Makenga bashinga igihugu cyabo ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwatangiye kwemera yuko ari agace Kongo itarimo kugenzura. Muri aya makuru yacu rero ibingibi turaza kubigaruka ko ndetse tuze kurabira hamwe icyo aya magambo ya Tshisekedi ahatse ndetse tuze no kurabira hamwe aho umushinga wo gushinga igihugu kigenga mu buseruko bwa Kongo wabugeze kuri bano barwanyi ba General Makenga. Muri aya makuru yacu kandi turababwira yuko ibintu bikomeje kuyangara mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura.
ku mupaka wa Kamanyora abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba M23 barimo kurebana yingwe, barimo gutungana intwaro ndetse hari ubwoba ko umunota ku wundi imirwano ikomeye cyane yaba igiye kubura hagati y'abasirikare b'u Burundi n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora. Abasirikare benshi b'u Burundi bari ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ibitwaro byabo birimo kureba muri Kongo kandi baravuga yuko biteguye guhangana n'abarwanyi ba General Makenga mu gihe cyose ngo baba basomborokeje igihugu cy'u Burundi. Mu gisagara cya Bujumbura ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi biriko biranyuranyuranamo. Imodoka za Brende z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye haracyashinze ibitwaro byinshi cyane by'igisirikare cy'u Burundi. Abakomando benshi cyane nibo bazengurutse ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse amakuru aremeza neza ko ibitwaro bihangana n'ibitero byo mu kirere nabyo byamaze gushingwa ku kibuga cy'indege. Muri aya makuru rero ibi byose turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kumva icyo abanyagihugu barimo gutangaza kuri iyi ntambara bigaragara yuko yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone mu rurimi rw'igifaransa, maze ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose turayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo mu gatondo kuri rigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kwemera ko ahantu hose M23 yigaruriye hafatwa nk'ubutaka bw'amahanga. Ibicuruzwa byose birimo kuva mu buseruko bwa Kongo byerekeza mu bindi bice bya Kongo ngo bigomba gusoreshwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Ibingibi rero birerekana yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemera ko butagifite kontrole ku buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemera ko ibice by'uburasirazuba byose birimo kugenzurwa na M23 kandi ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butagifite autorite, butagifite kontrole mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi rero abikwezi vya politike baremeza ko ari intambwe nziza ku barwanyi ba General Makenga. Ni intambwe nziza yerekana ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kuvanayo amaso. Ubutegetsi bwa Kongo rwose bwatangiye guhara ibice by'ubuseruko bwa Kongo, ndetse abarwanyi ba M23 ngo bageze kure umushinga wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Igihugu gishyashya kirimo kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Kongo igiye gucikamo kabiri nk'uko abahinga mu bya politike barimo kubyemeza. Ingingo yafashwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ingingo ikomeye cyane. Ingingo yo gusoresha ibicuruzwa byose bivuye mu buseruko bwa Kongo ndetse ubutaka bwose bwo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ubungubu burimo gufatwa nk'ubutaka bw'amahanga. Ibingibi bisiguye ko ubutegetsi bwa Kongo bwemeye ku mugaragaro ko nta bugenzuzi na bukeya bagifite muri kariya gace. Kuva iyi mirwano yatangira mu buseruko bwa Kongo, amakuru yagiye avugwa yemeza yuko abarwanyi ba General Makenga baba barimo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko batazarambika hasi intwaro zabo ubutegetsi bwa Kongo butemeye kugirana nabo ibiganiro. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwararahiye buratsemba buvuga ko butazaganira na zino nyeshyamba. Nyuma y'aho Tshisekedi afashe kino cyemezo cyo kuvuga yuko ibicuruzwa biva mu buseruko bwa Kongo bigomba gufatwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga bigasoreshwa, incabwenge ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi batangiye gutera hejuru bavuga ko Tshisekedi arimo kugurisha igihugu. Baravuga yuko ibingibi ari umugambi wa barikanizasiyo.
Tshisekedi ngo yanze kuganira na M23 kugira ngo nayo ikomeze irwane maze yigarurire ibice byinshi maze izashinge Repubulika yigenga ya Kivu. Incabwenge ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo kumushinja ko arimo gufasha M23 mu mugambi wayo wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Tshisekedi ngo iyo aza kuba akunda igihugu cya Kongo yakabaye yaraganiriye na M23 akayitesha umugambi wayo wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ariko ngo kuba Tshisekedi yaranze kuganira na bano barwanyi kandi bikaba bigaragara yuko adashobora kubatsinda mu buryo bwa gisirikare, ngo nawe ni ikibazo gikomeye cyane muri Kongo. Tshisekedi ngo yaba arimo gukora mu nyungu za M23 ndetse ngo yaba arimo gukorana n'ibihugu by'amakungu bishaka gucamo Kongo kabiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwatsinzwe, ndetse ngo Tshisekedi yerekanye ko nta bubasha na bukeya afite mu buseruko bwa Kongo. Baramushinja rero ko ngo yaba arimo gukorera ibihugu by'amakungu birimo gushaka gufasha M23 maze bagakora barikanizasiyo, Kongo bakayicamo ibice bibiri, uburasirazuba bwa Kongo bukigenga, igihugu gishyashya kikavuka. Ibintu rero birakomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Iyi ngingo yashimishije cyane abarwanyi ba M23 ndetse birigaragaza yuko ubuseruko bwa Kongo bwaba bugiye kwiyonkora ku butegetsi bwa Kinshasa. Amakuru atugeraho yemeza neza ko Perezida Tshisekedi ngo yaba amaze kurambirwa intambara zibera mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bya rutura byaba birimo gukorana na Tshisekedi ndetse n'abarwanyi ba M23 mu mugambi wo gushinga igihugu gishyashya mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi rero nawe ngo iri banga yaba arizi, ari nayo mpamvu adashaka rwose kuganira na M23 ahubwo agakomeza kureka zino nyeshyamba zikigarurira ibice byinshi, abakongomani bagakomeza gusakuza, ariko Tshisekedi wewe umugambi ngo yaba awuzi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kumushinja ko ashaka gucamo Kongo ibice bibiri, ndetse ngo ibingibi birimo kwigaragaza. Iyi ntambwe yateye yo kuvuga yuko ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bwafatwa nk'ubutaka bw'amahanga ndetse ibicuruzwa bivuye mu buseruko bwa Kongo byerekeza mu bindi bice birongowe na Tshisekedi bigatangira gusoreshwa, ngo ni intambwe ya mbere yerekana ko uburasirazuba bwa Kongo bwaba bwatangiye kwigenga ku bintu bimwe na bimwe. Uburasirazuba bwa Kongo ngo bugiye gutangira gusoresha, ndetse uburasirazuba bwa Kongo ngo bugiye gutangira kugira autonomy mu bice barimo kugenzura. Mu yandi makuru akomeye cyane nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi barimo kurebana y'ingwe n'abarwanyi ba M23 ku mupaka wa Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye barimo kurebana y'ingwe n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye bari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Biravugwa ko umunota ku wundi imirwano ishobora kubura kubera ko igihugu cy'u Burundi kiracyakubita agatoki ku kandi kivuga ko gishaka kwirukana bano barwanyi ku mupaka wa Kamanyora. Ku munsi w'ejo habaye ukurasana gukomeye cyane, ndetse abasirikare b'u Burundi barakubiswe barirukanka bahungira mu Burundi. Amakuru rero aremeza neza ko ibitwaro byinshi cyane igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubirunda ku misozi ikikije agace ka Kamanyora, ndetse umunota ku wundi imirwano ishobora kubura. Mu gisagara cya Bujumbura naho ubwoba ni bwose. Abanyagihugu baravuga ko bafite ubwoba, baravuga ko ibitwaro bya gisirikare birimo kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura. Imodoka za Blende zidatoborwa n'amasase z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro barimo kuzenguruka mu gisagara cya Bujumbura, barimo gucakira abantu benshi bivugwa yuko ari intasi za M23. Abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda barimo kugirirwa nabi mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye abarenga 80 baraye bafashwe, ndetse amakuru aravuga yuko bajyanywe ahantu hataramenyekana kugeza ubu.
Igisirikare ndetse n'igipolisi barimo gusaka inyubako i Bujumbura, barimo kugenda bafata abantu bivugwa yuko ngo ari intasi za M23 zishaka guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda barimo kugirirwa nabi n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse inzego zijejwe iperereza zirimo kubata muri yombi babagiriza ko ari intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu gisagara cya Bujumbura, kuko ubwoba bwakomeje kwiyongera nyuma y'aho abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka uhuza Burundi n'igihugu cya Kongo. Ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byamaze kurundwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru yizewe aremeza neza ko hari ibitwaro bihangana n'ibitero byo mu kirere byamaze gushingwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwitegura guhangana n'ibitero byo mu kirere bashobora kugabwaho n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba ko izi nyeshyamba za General Makenga ngo zakwibasira ikibuga cy'indege maze bakakirasaho. Abasirikare b'abakomando n'ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kugaragara neza ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biragaragara ko Burundi bwiteguye intambara, ndetse igisagara cya Bujumbura biragaragara yuko cyamaze kwinjira mu bihe bidasanzwe. Birimo kwibonekeza ko igisagara cya Bujumbura wagira ngo cyamaze kwinjira mu ntambara neza.